The one of my people out there, long time, my name is Bejedora Capitale. Gucece mu gace ndabwira yuko gutara kwa subscribe, like, share, comment ku YouTube channel ya Bejedora Capitale. Uno mwanya wo kubikora gizora nka abantu bere update aho bona yuko kandi kuno mwanya sindi je nyene ndetse urabona ko tuye n'ahantu hameze neza hameze fresh ndetse ubona yuko ari ibintu kubindi. Guys, rero ko mwanya tuvugana turi muri Sky Media, ni Sky company ariko gusa urabona yuko irimo ibintu byinshi, irimo Sky Record, irimo Sky Media, ayandi novuga ko ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kandi hambavu yaho sindi je nyene ndi kumwe na mugenzanje GHA, aho novuga yuko twaje mu gikorwa uvuga ko ari lancement officiel ya Sky Media Burundi, aho no musa ariho yashira ku mugaragaro ibikorwa vyayo, akabona mpamvu twaje n'ugiye dushobore kumenya vyinshi bigiye bitandukanye ndetse nibikorerwa muri Sky Media. Ariko re sasa mugenzanje nawe kwanza banze ababwire kwanza ukuntu nabibona guys. Great my brother, so thanks so much kabisa kuba dushitse hano ni muri Sky company, aho tubona neza yuko hari ibikorwa bidasanzwe kuri staff isa ni idasanzwe igizwe n'ugwaruka novuga n'ugwaruka masculine na CEO nawe ni masculine kandi akaba ari na CEO akiri muto cyane. Rero tuhashitse dusanga bari mu birori bidasanzwe byo gushira habona bijanye n'ibikorwa byabo ku mugaragaro, aho basanzwe bafise n'igikorwa gishasha inyuma yo kuba bari basanzwe bahari, bafise n'igikorwa gishasha kijanye na Sky Record, ari naho mubona tuvyagiye uno munsi. Rero twaje kugira ngo twifadikanye nabo twongere tubayagishe batubwire mbega Sky Media kuva mu ntango zayimeze gute, Sky Media yagira kura gute, uno munsi gezehe, ibi bikorwa bigenda biritamwo byo biza gute, mbega kazoza kayo kameze gute. Muri rusange ndibaza yuko wida arico tugira tuyage muri rusange na cyane. Aleze nibaza rero tutabatebeye kumbure twohava twongera duha nikaze nyakubahwa adasanzwe. Abenshi muno mushaka kuvuga ngo umwubahwa, reka mvuge ati umwubahwa wa Sky company ari nawe turi kumwe. Amazina ni Amigo, ni izina nibaza yuko atari kirundi tumenyereye kumbere n'iry'umwuga, nawe aratubwira umwuga akora inyuma yo kuba ari n'umu-entrepreneur. Tugiye karibu kuri mikro zacu. Murakoze cyane, ariko gusa ngerageze kubasaba ikigongwe, sindi umwubahwa. Murakoze cyane, ariko umwe wese arafise agateka ko kubahwa mu bikorwa vye. Yeah, merci. Uvuze umwubahwa cyo twumva bajya bategetsi yene bajya bagira mu bintu by'ibiduga mugabo uvuze umwubahwa ejo rero dushobora guhura n'umuntu ndiko ntera sirago ngaho ndahagirege ngo he wa mwubahwa wese usanga bigora. Nibaza yuko ngaho atanabiri kuko nkaje ubonye nafunza agaseminari mba nakitse umwubahwa kwisuna nkizi. Aha rero nabambona babazi ko ndumwubahwa, ukuvuga umwe wese arafise agateka ko kubahwa mu vyasanzwe. Uno munsi tugusanze mu gikorwa tukagusanga ku kazi muri entreprise yawe nivyo urumwubahwa. Nimba wumva yuko ni wasimbira mu ibarabara kumbure bohava bibaza ati mbego uyu mwubahwa bavuze niko ameze, abariko baradukurikirana kumbure muzo kwihangana canke munihangane, umwe wese ako gaciro aragafise. Wida nibaza wabonye ingene ibikorwa vyari bimeze, mbego rubanza warubonye gute muri rusange? Je kuno bivuga rubanza rwameze fresh, byameze bien, nabonye hanameze fresh. Ariko kwanza je kambaye nivayeze kwanza CEO wa Sky avuga yuko kujya ari kare tubwire ko Amigo Sky Media, Sky Media novuga yuko yatanguye bavuga ngo ni Sky Media ariko ubu ni Media. Kubera iki hiyongereye ko ibindi ba Media bitandukanye niko yahora yitwa bwa mbere? Yari Sky Media kuko Sky Media wumvise media urumva ni kinyamakuru, ni journal twahora dukorera en ligne. Rero inyuma yo kuronka iyo media turonka na Sky Records. Ari nayo twicayemo mu mwanya mu misi dukurikirana baranabona screen na piano. Hagiye kabisa nofunda ikibuto ariko sinzi ningene yecho bagitera kitera zotubwira iyo bitera kabisa ni mwamusangaho azababwira ko bimeze. Bo rero kubera ko Sky yahora irimwo ama service menshi, bwa mbere yari mfise brand zibiri, mfise brand zibiri za Sky. Usivye ko orientation yaza ari abantu benshi batazi, hariho Sky Business Company kujya naho yagiye ni kujya nyine iri irahari rafise ibyo izohora ikora, irareka tuyireke. Hariho na Sky Multimedia
iyo wumvise multi ngira ngo uca wumva ni multiple. Multiple rero ni ikintu kigwiriyemo ama service menshi. Ngira mwabonye hari imbere kuri ake hariho service ya secretariat, impression. Muri media rero muri multimedia harimo nico twavuga text, image na son. Ono kuvuga ni graphique, image na son. Multimedia nico bisiguye. Iyo mvuze Sky multimedia cha twumvamo text, tukumva image, tukumvamo na son. Son rero ni Sky Records, image ni photo studio, hari ya Sky Photo Studio, Sky Production, mwabonye aho bakorera ibintu by'amamariage hajya hirya. Tukaca turonkamo na media kuko nayo nyene ni video. Ni yari photo. Novuga yuko rero Sky Multimedia ni entreprise ihagarariye iyi Sky Records, kandi entreprise mukamubona ifashwe mu mugongo n'umugambi wa leta wo gutunganya imirimo n'akazi ku bajene, gushigikira abajene jejwe kwitaho no kugarukira urwanda wibaza yuko tunagira ko tunashimira umukuru w'igihugu yicaye hamwe no gwaruka akavuga ati ugwaruka kabisa tugomba turushire ku kivi, natwe turavuze yuko tutazokwigira tumumara amazi. Alright, ise barundi akongera kitwa umujama wo gwaruka. Kapitene umujama wo gwaruka ubandanye uhezagirwa kubiko guri kurakora, urabona ko na Sky company yashikiriwe ari ibintu novuga yuko ni ibintu biryoshe kuko kumva yuko nkubu byari bigoye kumvisha umuntu w'umugwiza tunga ati duha amahera twe investise mu muziki, kandi namuyingirimo n'abagwiza tunga benshi cyane. Ni na benshi twaganiriye wanashaka birana n'abananira bamwe kuko ni investise manini mugakuvana nuko nyakubahwa mukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi umujama wo gwaruka yashizeho umugwi ujejwe gukurikirana imigambi, harimo n'abahinga bagejwe kwigiye imigambi. Vraiment barashoboye gutahura, baravuga ati nkumbure ngo umugambi wa studio ifatanije n'ivyo bintu byanyu byo gukamera urugwaruka reka turufinance, nanje nkabamagarariye rero gwaruka. Ariko nyene ngaho nyene novuga yuko mu misi heze ikiri Sky Media Iteramiti Media hawe ibintu twagira tubona umwanya umwe ikaza undi mwaka ngera, kandi ubuhoho ko yabaye multimedia izogenda gute? Inguvu muri rusangi zihagurutse gute? Inguvu cyambere twishimikirije nuko dufite experience. Burya ikintu cyambere ku entrepreneur ni experience, kandi ikintu cyambere ku muntu akora bino bintu ni ngaha ni mu mutwe. Ibi byose wida turashobora kuvyuka tugasanga habaye shot y'ubumeme, intebe yahiye, ekra yahiye, byose byahiye. Ariko mbega Bobo akora ngaha uzo wamufuse ntasubire kumenya kuvuza piano cyangwa se icyo kintu kihavuye amigo uzo wamu bwa bwonko bwo gufata kamera ngo afotore uzo waba formasi abari abasalimu uzo waba formasi gukora ama design cyangwa mama maduzo waba formasi guhagarara imbere ya kamera. Cyo gituma rero umu entrepreneur buri gihe agatwe kiwe niryo tongo kabisa. Rero kubona ibintu byaraje bikagenda, urabona biragenda bikagaruka, harabaho isanganya, harabaho kutumvikana mu buzi n'abantu muri ko murakorana, ariko ivyo ntibikubuza kubandanya intumbero kuko umutwe wiwawe niryo tongo giwawe kabisa. Sinzi kubitaho rero niryo tongo giwawe kabisa. Abantu basomye tubwira nibaza yuko urabona ijambo rikomeye cyane birabana hariya hari ibikugurura bikabana hariya kandi bikugurura kuko mu bisanzwe bijyanye nakubwira ici wawe nici wawe. Muri Qur'ani twe twemera Qur'ani niho hari aya ivuga ngo abisi bose naho bokorana kugira bakugeze ku kintu Imana itabishatse ico kintu ntacogerako. Kuvuga byose ni ku mugambi w'Imana, byose ni ku mugambi. Reka tunizere ko ati kandi naho abisi bose ati kandi naho abisi bose bokorana kugira babuze umugambi Imana yashatse kurangura kuri wewe never ntigikunda kabisa. Qur'ani kigoma gikunda niko Qur'ani ivuga. Je ndi umuslam nizera muri Qur'ani. Rero abafanzi bacu mumenya ati ikizoba cyose kuri Sky Media kizoba cyaturutse ku mugambi w'Imana, ariko twizere yuko Imana nayo nyene n'umujamo gwaroka nk'umukuru w'igihugu kabisa. Bizokwemera yuko twege tuja mwibarabara kabisa, kintu ntikikunda ya tuvyizere cyane. Impamagara n'abafise impano
kuzizana hano muri Sky. Wenda sinzi ko ufise akabazo imbere yuko je ndugira. Akandi kibazo je no mfise ni kibazo novuga yuko ndetse nagiye ntembera platform za Sky Media aho novuga yuko hari ibibazo byagiye bibashikiriza abafanzi banyu aho babaza ati mbega ko umutezo kyo duha film ibintu nk'ivyo mbega ubuhoho bimeze gute ko tubona umenga hari izindi mpinduka zimwaza muri Sky Media hoho bimeze gute ubu uhagitangira umuco. Abarundi bari bakwiye kumenya yuko ibintu vya entertainment ngaha mu Burundi biracari hasi. Rero bisaba yuko uri kurakora entertainment ntiwiyumvire kuri entertainment gusa niwiyumvire no muri investissement kabisa. Kuko urumva ni nabo no munsi ishoboye kujya gukora filme nkagurutsa Mamadu inguje kunkamerera filme tukamara indwi yose tubura n'amahera duza gutaha tujya. Guys ivyo bintu twabikora mu myaka ingahe ariko uciye wiyumvira ati reka dukora ikintu kuburyo nitwagenda gukora za filme kizoza kirazibira ca kinogo bica bigenda neza kugira imisi yegera imbere urumva tuguma twegera icyobo ko umwaka uhera tuguma twegera aho Imana yatwanikiye tugera mbega turnesireme mbega tuko turegera kijya cyobo dusigike umugani tusize inyuma umeze gute. Rero kubona filme zakwamye kubera ko turugurura Sky Multimedia kandi nibaza yuko Sky Multimedia ntigiye kugirira akamaro Amigo ngiye kugirira akamaro Mamadu ngiye kugirira akamaro Sazmoon cyangwa Darlene cyangwa n'abandi igiye kugirira akamaro abanyamuyinga muri rusange. Ati gute uno munsi n'akarere muri rusange ya urabona iyi ibaye studio ya kabiri mu ntara ya mbere niyo ku radio ibaye ya kabiri sivyo bivuze ngo za ambutiage z'abantu bahora bagenda bagonganira hanze hariya turiko turagerageza kuzigabanya basabikanya kandi bose hano ni muze mugumi muyinga abanya Ruyigi abanyakirundo ni muze hano ore yo gufata muji ibujumbura ngira ngo mwumvise ibikorwa biriko birasohoka ngaha namabuye kabisa nababuye ko tuvyita mu muziki byita muri jiwe rero dutangura kuyarekura ni imvura y'amaburu y'intuze y'urubura kabisa. Ariko nyene hari abantu menshi bafite ivyumve gwetandukanye novuga yuko bavuga ngo ngimuyinga ngo cyangwa mu ntazanoro ngo nta muziki uriyo benshi bakavuga ngo nta munsi bujumba ku mugwa mukuru ngo ibiho bya ntizotera imbere ndazi wavyumvira ibintu wabanje kwiga ku kuntu ibintu byano muri noro bimeze wewe ko nani ivyigwa wakoze guzane ino Sky record wewe wabonye ko bizogenda gute abantu bafite ibyo vyumve bimeze nkuko ko batagiye bujumbura batazotera imbere wewe uwo bahamucu umeze gute kuri ico iyo mentality rene dushaka gukura reka ndagwa karorero kubera iki kapitale y'u Burundi itari bujumbura kapitale y'u Burundi kapitale itari bujumbura ikibazo kiragoye ariko nibazanye kari kubera isoko ya mbere y'abacakara oya ni kugira bijya leta bikoze kugira yerekane yuko byose simpaka bije mu gisagara kandi impamvu byose bitaba mu gisagara nuko bitakenewe yuko byose ba mu gisagara niyo mpamvu mu Kirundo ariho dufise ikirimba cy'umukuru w'igihugu birazi rero ndaguha karorero dufatire NJ ninde mu gihugu atazi umuririmbyi NJ utujede arashobora kuba kuva ku bantu ni NJ mtoto wa boda kubera ko umuziki we wagiye manje NJ natangiye kumwumva muri 2000 ndi rukore muri Tanzania kore ego mukambi y'impunzi ndi mu nkambi y'impunzi none kubera ko imiziki yadusanga yari bujumbura ko biri kose nyekaye kubera ari impande ya Tanzania rero ikibazo abaririmbyi bo ngahe imuyinga tuko turagerageza kubakuramo nibagerageze bitahure babone yuko nimenye jewe ndinde nkore gute kuko ubu uri bujumbura ijya Facebook ukoresha niwe niyakoresha sivyo ijya YouTube postingako nawe niya postingako none ndakubaze na maradia ngahi bujumbura yumvikane ni muyinga ni make cyane
usivye radio y'igihugu niyishiki nta ni radio nuvuge rero ngo bajya amaradio ngo ari bujumbura ngo niyatuma ngo bajya baririmbyi ngo bamenyekana ngo ino ruguru oya kuko ivyabo bidusanga ino ego natwe rero reka tugerageze guprojecta hariya nyene ibyo wabo bibaseke hariya ni benshi mugandazi tukoze bizogerayo aho nyene uri kuravuga kubijanye n'imigambi yo kwimenya no kwitahura ati amaradio ahari menshi hani muyinga ntiyemeta Imana ishimwe hasanzwe hariho iyemeta voilà igeza kure nayone ikaba ari imwe mu radio ishigikira urwaruka mu ngabirano zarwo dufise ibiganiro bitandukanye bishigikira urwaruka mu ngabirano zarwo Sky Record irabonetse no musi muri kwa kwitahura Sky Record igiye gufasha gute kugira ngo abanyamuziki abanyamyuga ndavuga babandi bakora filme bakina comedy abantu bameze nk'abanimba bameze nk'abangomo comedy nabandi bagiye kubitomborezamwo gute canke Sky nguvu zayigiye kumera gute ku buryo tuzosanga gukoresha Facebook ari ibujumbura na wida arimo arakoresha amapage online kugira ngo bikorwa bitera imbere twese tugire hamwe na Sky yongere doge n'ababaririmbyi bacu ejo tuzosanga turiko turahangana kumbere na Buja Flavor canke Makamba Flavor reka ntange kwanza ijambo gihumure ko baririmbyi bakora muziki ngaye muyinga vraiment mutuze something good is coming for you guys hari kintu kinini donc Sky Record twari muri planification plan bako turapanga niyo etape ya mbere duhejeje kandi niyo etape yari igoye ubu tugiye muri organisation rero organisation miteguro yuko harimo ibintu byinshi cyane je ni nkuko namana bivuze sinicaye ngaho kugira gusa nakire amafaranga y'abaririmbyi cyangwa se nibisanzwe mbega jeho iyi Sky Record igiye gufasha umuririmbyi yakoreyemo gute niyo mpamvu dufise niyo mpamvu nahamagaye abo ku radio naguhamagaye wewe ejo ni nakwikora kati kintu ruririmbo rw'umunyamuyinga ntuzokwanka ndafise aba promoter bibujumbura bari ku maradio benshi ejo mwijoro hose twamye tuvugana bari ready bobo yaravyumvise bari ready bambye ati turi ready gusupporting umuziki wakorewe muri Sky Records kabisa ikindi naco umuziki uvuye muyinga ikindi naco gusa bagerageze bampe nanje imiziki nanje ishobora kumpesha gateka mandike fresh kuko producteur arahari kandi nabijeje vraiment ari ku mwanya trop spécial kubera bari très spécial umenga hari akasigaye ari trop spécial ni kuvuga bajya producteur mwumva bibujumbura nta kintu na kimwe bari kuza gusumya mu producteur dufise muri Sky Records ashoboye kuduha beat zijya nyine mwumva ni bon ico ni kimwe icya kabiri dufise imigambi myinshi yo gufasha sindibu yivugire ngaha kuri micro kuko ejo ni Imana nitanshoboza kuyikora abantu bacavuga ngo amigo n'umubeshi gusa muri plazi wanje ndipfuza yuko 2024 umuririmbyi w'umuyinga azoba atanguye kwitahura akavuga ati ndiko nkora nkorera iki kandi ndabona inyungu kandi ndabibona ndiko ndakora mbere ibikorwa vya mbere 2024 icinjira ndibaza ntihazogera mu malokenze tutarabitangaza bigiye gufasha abaririmbyi dufise ukwezi n'iminsi 10 reka tubanze dutekane mu mutwe ukwezi n'iminsi 10 igihera mu ntango ya 2024 tuzaba twinjijemo ikintu cambere kije gufasha abaririmbyi kabisa kiretse uzokwigira ngangari hari abaririmbyi baca bigira njewe ibaza yuko batogira ku mugani wa mugani dizira nibaze marigire muyinga bafise inoti uko biri kose ingabirano y'umuntu ni mutuma atera intambwe agagira ahageze umu entrepreneur aravuze ati ndabafitiye bishasha mwebwe abaririmbyi mwege abanyamyuga mvabwenge kugira ngo muvaho muvuye mugire aho mugeze nivyo imuyinga turahabona abantu benshi bafise ingabirano je nka jewe GH ndimo ndaraba imiziki nakira canke imiziki mba ndimo ndatororokanya abaririmbyi nakira nsanga bari mu bintu no kwita umugigwa wo kwihebura ati twarakoze mugabo ntitwabonye iyo twarakinye komedi ariko ntitwabonye iyo bija twaracitse intege we mu entrepreneur encore ugwaruka
kugwaruka ndagashira ko kubera ko murabona nubwo jiwe mfise uruhara nta mvi ziriyo amen nikuvuga ryari niho na postinze mbe ni widaninde acambira ngo wararongoye ngo umugwaruka nturimwo uko biri kose ngo umugabo imyaka y'ugwaruka irazi kuva kuri 18 kugeza kuri 40 je rero abo bantu usanga bafise uwo mwiheburo mbega nka Sky record specialement iyo ije kubashigikira gute muri iyo ako gakemanyi ko muri 2024 abo bose barisangamwe bose ntitwovuga ngo bose ngo barisangamwe bose mvuze tuvuze ijambo bose ntatanya vraiment no bangize ubujyajya kuko nishobora gufata abaririmbyi bose bimuyinga bose mugabo ico tuzokora hariho elema zimwe urumva kwisi n'amashance kandi jewe sinzovuga ngo Sky Media ngo izokoresha nkunzi oya abazo bafise impano vraiment bazoganya muri Sky Record hari ikintu bazokunguka hari ikintu bazobona ako kiheburo bagahebe ico no babwira gusa nibagire courage na studio barabonera ingaha kandi ifise ibiciro biri standard kiye nitwobrije umuririmbyi ngo rihangwa amafaranga ya turafise kuno bariha kandi biborohereza muri bwabo ntibitinye twe hanini muri Sky Media ntidushira amahera imbere dushira ibikorwa imbere kabisa merci beaucoup kuko ni kuvuga rero ngaha tuvuye mu vy'imiziki urabona Sky Media ni kintu cagutse ubu dufise studio photo professionnel urabibona hajya ni kuvuga kandi express hari abantu bahora babona ajya ama passport ukeneye ifoto wumva ngo ni passport ngo standard américain standard canadien standard français urumva ngo standard ngo zo kujana ngo gusaba ha muri Sky Media turazifotora ntibazosubire gutamatike bamanuka ibijumbo urumva bakangwe no kubera hariya ngo ni kubera ari bujumbo zijya standard umuntu nimba ari buwanya kubwiye ati ebana ndiko ndagukorera ka dossier ndiko ndagukorera ka application bisaba undungikire foto yo gushira kuri dossier tuzanira tubwiye ati je nkene standard yaha ni fast ntanuko bagusubiza nibaza aba diaspora ariko baradukurikirana bavyumve babwira biwabo binjira muri Sky utazi Sky arashobora kugira amafoto akacabona kuri Google Map wanditse Sky Media Burundi ukacugira go naho wo buri he ucuza bacakubwira ati aho hantu hasigaje ni minute 5 kugira uhashike Google Map kikuyobora niko dukorera kuri internet bivuze yuko ari yo mpamvu n'ubwenge bwose bamaze kubuza kabisa ariko nyene nkiri ngaho kuvuga ivyo dufasha abaririmbyi nsubiye inyuma vuba tura launchinga site web sky.org ndibaza ntandwi isigaye tutaraba héberger kabisa ni aka ni kintu kinini abanditsi bitegura ko kubona tugomba turonke site web ishobora kuzirandika inkuru z'abaririmbyi bo mu gihugu nabo mu Burundi nabo ngahe muyinga nakajyo kanini kuko ndakwereka akamaro kuko umuririmbyi yari karaca kuri site web ni yari kora procedure za verification ya ma account yiwe biroroha kuko bakubwira ati uri celebre comment nibihe binyamakuru bikwandika kujya tubona abafari pupa tupa kubera wanditse fari pupa muri Google uraronka link zitanu zikwereka zo ku masite atandukanye zikwereka ko zamwanditse inkuru eske we uri dufate NJ cyangwa uri naka ufise site zingahe zikuvugako voilà none nitwaba twazanye sky.org indundi gusa oya buri gese indundi mu minsi ni sky.org hariho n'abandi baba bifuza gutanga bajya bagira ama appel d'offre urabona ko batanga amatangazo bakamanika ku mapoto simaka abandi bagashira ku zana muri sky dushire kuri sky.org nta kibazo umuntu atembera sky.org azobona ati tera ntuzenya ishira mwini irarondera umukozi irarokrita umukozi ntabure irarokrita umuntu twebwe n'udufaranga dukenya abantu tubakenshi twabicariye hanyuma tuna postira twicariye kaduciye nyene kuri .org ya tuguhuza ubwo nyene ati ni direct ndumva izo project zumva gutega wite vraiment novuga yuko ari project nziza cyane ndazovuga zigiye kubaza n'abantu ariko nyene kandi ngaho ndafisa kandi kabazo mwavuze yuko hano mushaka kujya gukamera mu ma event matandukanye eske n'umuntu ari hanze y'intara canke ari hanze y'ego hose murahashika bon ngira ngo mwabibonye turaja muri za Tanzania nimba kurikirana amastati wanje nta kwezi kohera ntacabutse turaja za Kongo aho turagenda ni mu Rwanda
kwa ba grand frère ikindi naco abantu bafisa biwabo muri hanze evenement yabaye urakeneye kurikurikirana uri hanze turakora icyo twita live streaming ikintu kagikurikirana en direct wewe wibereye iburaya mwene wanyu yakoze urubanza muri sare ntukeneye guturira itike ngushike Sky Media iri hajya twinstall imitambo yacu nawe wavuga ati je shaka ko biboneka n'abantu bose we tuguha link ati muta link yo gukurikirana ibi bintu ngwinga cyangwa uvuga ati je shaka urubanza rwanje abantu isi yose barumenye saba bari muri sare gusa shaka gusangira umunezero n'abandi bose cyo dukubita live streaming urubanza rwa mariage ya wida twizere yuko ibintu muri demirese nkane ndumva icyo kintu nari nzi yuko nzogira gukora urubanza cyarabaye kugira ngo abafana biwanje ndabasangize ko nagaye ndiko ndaje nkoko ya mabo muri demirese nkane kumfura tuzosubira okay mu bavyumva yuko abantu muko madukurikirana mumva yuko aho buri hose ibintu bimeze fresh muri Sky Media ibintu bigoma biryoha novuga yuko kandi uni meeting media kama kanja bu ni meeting media mugabo kubera ko dukunda brand ya Sky Media urabona twambara n'udupira twanditse ko Sky Media iyi brand yavuye kuri Sky Media yavuye kuri iyo historique nibazoyiduha hanyuma umunsi turi mu bineza neza cyane mu binezegwe byo kuba twinjiye bushasha Sky Media tunetirumba ko Sky Media twabanjeje kubanza kuyita ni sous ensemble bya bintu bya utazimate ocha bibaza ngo amigongo yarasaze mu mutwe mugabo hari icyo twita inclinaison hariho ensemble na sous ensemble rero Sky Multimedia ni ensemble ni Sky Media ni sous ensemble na Sky Record kariminda okay nibaza ngaho jewe ndaharonka ubusa murantunga ndi majambo menshi aleze urabizi ko sanje ndi muri terere namwe history yoshobora mathématique n'abako barankurikirana bominyutse rero twagiye nibaza yuko nkuko bari kora bivuga turiko turatera twababa ku musozi w'ikiganiro turiko turaraba rero mwatubwiye intumbero ya Sky Multimedia muri rusangi na cyane igikorwa cha Sky Record kandi twumvise yuko ari ciza rero hari abantu ejo usanga bakozwe mu bintu vyita competition kandi ubuzima bwabwo ni competition mbega ejo bishitse hakaboneka yindi studio recording nkuko we nk'umu entrepreneur wo vyakira gute nibaze nishumwa ibonye ati you know how regarding no kugira ngo musabikanye babati mwini vugo muri Sky ntanzara bro Sky no gutezanya imbere tereka kubwiye dushira imbere amafaranga dushira imbere impano yego nibaze dukuze umuziki kabisa neza abanyinshi dukore muyinga frefu dukore nkumbure ngo yuko muyinga entertainment mu minsi irashobora kubiri hot sana tubifashijwemo n'ama studio ariko aravuka iradi hari kugira ngo dutezanye imbere muri bwa bumwe nibaza yuko ntangorane kabisa mu entrepreneur video uri kurayibona gute vision wanje bikose uracara mu visionnaire vision wanje vraiment fise vision nini burya Jefferson ndo umuntu ndi jalo iri macro mfise inzigo mugabo singirira inziga abantu naringira cyenva kuri njewe urabona nje ndigaye ubwanje iyo mbonye ikintu atari je ndagikoze samblage uri wo kwiradi nyemwugurura radio narumvise nigaye kandi ajijwi rinywanisha mugasaba amigo vraiment cewe ati ko nari vizino yide byagize guteka kabisa kweri kataje navyuguruye urana sindabanka kuko nabatumi mugabo njica numva mengo ikintu nari kugikora rero nico kintu gikunda kumpa esprit je ndakubonye ukoze ikintu ntashoboye ndumva niyanse sindakwanka wewe ico kintu gusa kiragutuma wiyumvamo ndumva yuko kikibabaza I want to be a capable person about unfortunately nico gituma rero no kubwira ati vision yanje ndiko nayi project akure murumva bwa mbere twara dukoresha page twara dukoresha ubu YouTube ubu tugiye kugira site web ni kintu kinini yenya murazi ko kugura site web byonye turatera intambwe turi mu gahanga ego kabisa site web ntegeza kuba mfise umuntu uzenya umutekinisi aguma yikurikirana umwe kandi si babiri kabisa abanditsi nako tutigeza kuguma hagufi nk'ubu hariho abatanguye hariho uri karandika kuri Sky Media niya kwiza post 10 nkabona rikara bikora neza nzosha ndabaga fanta kidogo abandanye yandika urumva rero
leta ntiyafashije Sky Media yonyine yafashije ugwaruka n'ugwaruka rurimo ugwaruka muri rusange yego nk'ugwaruka babwiye ikiga mon frère nk'ugwaruka je novuga yuko ugwaruka novuga yuko cyane cyane nkuko nyene namigwa ivuze afise vision yo gufasha abandi urundi gwaruka nawe nka novuga kandi ngaho nyene nk'agasoni karugi nkaje nivugira nk'agasoni karugi novuga yuko je ngaje kwivuga novuga ko Sky Media ariyo yandamuye ariyo yanze nyuma bino bintu iranafise nabuzukuru niyo yandamuye wida gituma namwiyumviriye agitangura kuja kuri micro yagiye kuri micro ya Sky Media nambwiye vraiment tie talent urafise kazoza ibintu urabikora kandi urabikunda ni sawa nta kibazo ubu page yiwe nta mutima mubi page yiwe ngahi muyinga BG de la capitale yitwa BG de la capitale nivuga niwe mu promoter ngahi muyinga novuga ayoboye kabisa urumva yuko ari ibintu bishimishije bidasanzwe ni nayo mpamvu bamubona kuri kamera niyo mpamvu twanayishikiye kandi nayo mpamvu novuga ati bwakose mufise iyo talent nimuzotinye gushika muri Sky Media kuko iramura abantu bashika kandi bafise na vision ego talentueux ntamurane ibikorwa bazobisanga ibintu ni fresh kabisa nigarukire ku entrepreneur twe tushaje tugira ibibazo byinshi entrepreneur nibaza ni jambo ryanyuma kugira ngo duhave dusozera urugwaruka tubona kenshi urakunda gukorwa mu nkokora n'abazehe ndavuga abavyeyi babo ugasanga umwana runaka arafise ide yo kumva ko yotera imbere nama nabisemereye n'abariko baradukurikirana mu vyumve abategetsi n'inzego hariho abavyeyi barimo baratuma ingabirano z'abana zigenda zigwingwira zicumbagira zisubira inyuma we nk'umu entrepreneur uri kuzana ibikorwa bituma ugwaruka rutera intambwe ubivuze kwiki bo ico ngerageje kucishira mu majambo afunyafunyije ego funyafunye si twese twavutse kuba ba mustanteri bien sûr si twese twavutse kuba ba docteur si twese twavutse kuba ba gouverneur canke ba kanaka hari abavutse kugira bakina umupira bien sûr hari abavutse kugira baba ba photographe hari abavutse kugira mu baba journaliste urumva hari n'abavutse kugira babe ababumvyi kabisa twarataye umugabo wo kubumba bamasani tusigaye tuyagura hanze kandi twarabumba umuntu yo kubitira hariya mu ruganirwa yozana nk'isahani nziza kandi nziza hari abavutse kugira babe abasudera urumva rero umuvyeyi ubonye umwana wawe afise impano cyahajya nyene je bino bintu nabigiyemo papa mengo ntavyumva yashaka mbandanye kaminuza sinase nari kuyibandanya mugabo nabona ati ndafise yindi mission ntegereza gucamo kwa complice kandi ubu araprecia novuga yuko ni bon ashobora kuba abona umusaruro mu yindi mvugo nawe we urumwe mu baciye muri ico kintu nari mvuze ariko uravuga ati rikamba nanye mvuje ingahe kuko biragoye hanyuma umuvyeyi yaratevye arabibona aha mu yindi mvugo abavyeyi nakaye kajambo batekereye bo je nababwiye nyene burya nagerageje nababwiye yego umuvyeyi hari umuvyeyi aguma yibaza ati je umwana wanje atabaye umustaneri hajya umustaneri yicaye nanje umuhungu wanje ati cyangwa umwana wanje atabaye officier nigikunda ja muri ibi yaba umwana wawe sha nimba ashoboye gucapa gerageza umwigishe gucapa hamwe umugurira izo mpuzu umugure n'ibikoresho acape kwino mipira nk'itwambaye erega ibinini nababicafite ki ibintu bicafite yenda bibona kuko gusura unyuzi nimba umwana wawe ashoboye gusudira yego mu ubwo burenganzira yige gusudira hama wowe ni wabubona ati uyu muntu ntakeneye kuba umusudire wo kwibarabara mwugururira iki entreprise gikomeye mugaye asudire akore bijya yiyumvamwe yuri kurakora akazi wiyumvamwe nico je dukorana n'abakozi dukora turi muri ambiance nangorane niyo mpamvu bose ari abantu bakiri bato muri ambiance ariko mugako kubera mwibanira muri ambiance bose baracari bato ego Sky yuba watonza akazi wakamaze nibisanzwe kwigira kubarabara genda witemberere none wahejeje nibaza kumbure ku ruhande rw'iwanje reka mvuga ati dushimire cyane Sky ku bikorwa iri kwirakora nongera mvuga ati ku ruhande rwo kuba avuga ati umwe wese mugabirano yiwe ntihagira bitinya nkuko babivuze ejo haheze nivyo bararamuye wida BG de la capitale nenda muvuze uko tariko murantunga bariko baradukurikirana ni BG de la capitale baramuramuye
nawe ni waba ufise iyo ngabirano egera budget de la capitale nibaza ubumenyi wakuye muri Sky nuko nka kubuha abandi abariko baramurikirana mukeneye kuba imvuzi nkanje namwe egera radio voix de la réconciliation ntaco bitwaye ubwo bumenyi mufise ariko ibari ngabirano yawe kamera kirazira kwigana kuko kunobera nivyo bibi umu entrepreneur akintu yavuze sinzi ko wacumbishe ndakigarukeko yavuze ikintu cyitwa kunobera nico kimutera ishavu yabonye ikintu nakagikoze ariko nawe yaragifise mu migambi canka kabona yuko cyari cakamaro ico kimutuma nawe agira iryo shavu mu yindi mvugo kuri jewe novuga katari shavu ni curiosity ahubwo yo kumva ko nawe ashoboye kandi icyo kintu kigerako mu yindi mvugo ubwonko bwiwe bwama muri competition aba entrepreneur mu dukurikirana nibaza bariko baravyumva wita kubganje numva umenga byinshi nari kubaza bisa n'ivyahitse hari ikintu batatubwiye mbega Sky Record yo bikora video cyangwa ikora audio jewe rero musanzwe mengo narahezagijwe impano yo gukora ama video je rero ndi mu director kandi akomeye usivye yuko nyene ni CEO w'umukozi usivye yuko nyene hose barimo usivye yuko oya sindimo kuvuza piano nabyo nzi fotora uyu ni Bob acha yicara mugabo umva ko nawe ngahari direct kuvuga amakuru keshi cubona ninyegeje nyuma ya mic bamama dune babishoboye je ndabijamwe nyene kwiga ingeso niko biba bimeze mugabo ikintu ca kamera vraiment jewe atari ego ndabizi kwera umuntu nokora umuntu tuzokorana ama clip turayakora kandi ameze neza ubu rero na leta yaturongeje ibikoresho bimeze neza hari ibikoresho byose kandi bigezweho ntagire witi ama lighting ama kamera ameze neza imashini ngira ngo wabibonye hajya turafise ama mashini nkizi ama MacBook hari screen ya bien ashobora kujamo zija programme nyene screen za iPhone ni bakenya bazifise muyinga ndabizi zishobora kujamo ajya programme akora nyene amasanamu ibyangombwa byose ndero no babwira abantu nibitinye aha muri Sky Media uzokwinjira tugukorere cover tugukorere indirimbo tugukorere video tunayipromoting kabisa ibintu byose bive ngaha bimeze neza urabona ko tubanye neza namwe nta kibazo nibaza rero abantu mukunda ama video nubwo muzoba mwirabura nkanje nimwitinye nimuze bazoboza muzosanga musa nirirenga niko babivuga azobaka mukurangiza kuri kapitali kabisa kuko nabundi turi mu muji mukuru na cyane nko ranje ni meya w'umuji nyene wa muyinga mu bintu nk'ivyo ariko gusa reka ndabwire ko nshimiye kwanza CEO wa Sky Multimedia we adaho umwanya duhanditse no umwanya wo ukuza muri no rubanza rwawe go ugwaransimo officiel ya Sky Multimedia ndetse kandi nshimiye n'abantu kandi badukurikiranye ndabasaba kandi yuko imbuga zose ziguma zikora aba Sky Media ya budget de la capitale ndetse ni radio byose guma izo mbuga zose kugira ngo muyinga entertainment igire inguvu yego kandi azubwiye ati nukusimbira ko kumuzo mbuga zose mugatfollowinga mukaza muraba ubone ibintu bigiye bitandukanye bibera hano mu muji wacu wa Muyinga ndetse no hanze yo no muji wa Muyinga ndetse muri rusangi amakuru mu entertainment yose yo ngaha mu Burundi ndaza gumacako agumacako ijoro n'umutaga nibaza ko kabiri ko gatandatu kunsamirize tuba dufise ibiganiro by'umuziki top 10 n'ibindi urabizi yuko ntikorako rero reka mvuga ati nkuko wari kurabivuga Muyinga entertainment abasanzwe bafise ingorane zo kumugaza ibintu mwihangane GH ndahari CEO azodufasha kudutera inguvu nibaza dola capitale Leya uzotori inkoni abantu bose bafise intege nke muri no mwuga tutangwe kubegeza tujane n'abafise inguvu nkuko CEO wa Sky yabivuze ati burya 2024 niyo kujana n'abantu basanzwe bari ku mwuga babona neza bitera bija nazo ngira usubira kuvuga nabi rero Muyinga entertainment mu mice yose murabona ko ibikorwa biba ari bidasanzwe ibikorwa bimeze neza niba turi kuraraba ino studio cukompara nizuzi ntariwe ndavuga za hali ya hepfo vraiment habukuntu amuntu ati toza kugereranya ngamata n'amavuto mbintu niho bishira hamwe nibaza yuko mutoko n'intambwe rutiruka yo kugati basi ruregera imbere buhoro buhoro sitogere two kwihariza ijambo twe murabizi ko turi imvuze gusumba CEO agasoni karo akanyuma akajambo mvuze akanyuma no bamfuye navuga akajambo ko gusozerera ngomba kuca duhamba kandi turi bariko baradukurikirana ngavuga akajambo ko gusozerera kuko turi mu birori kugira turangize ibirori neza ngavuga akajambo ko gusozerera vraiment
imuyinga nagomba ndabasabe imuyinga turafise ukuntu tumeze ni amigo atumenga ujyafema wo kujya kabiri ego ariko haje umuntu w'igitega yega nko Makaveri MC Makaveri avuga ati imuyinga ako kantu tukareke kabisa bon turi ngaha tuko turakora kandi vision yacu nimwe niyo kubona imuyinga hari ikindi kintu gihindutse abantu batari reka nshagagure jewe icampaye inspiration uyu mugambi nanda ufise kuva 2018 mugabo ikintu kinini campaye inspiration sinzotinya kukivuga n'abanyengozi kabisa twagiye gukora clip ya Dabwizi akabombo hariya kuri barrage sanga producteur CPG n'umunyengozi director Arek n'umunyengozi umustiliste n'umunyengozi umufotographe n'umunyengozi jewe nagiye gupilota drone nije ndi ntarutse mvuye muyinga nawo bikesheje kuba babuze umuntu kubera babuze drone muyingozi indivugo karakanywa babo inca ndaraba pwa ikintu basohoye ugiye kureba ijya clip akabombo na audio oya n'ibintu bimeze neza kabisa irimwo yego sinoja kuvuga ngo ndabagirira irimo candagira jalo vraiment kwa kuninye nakubwiye ati ndavuga twihabuziki muyinga habuziki kakantu kiwanje nyene kandi nta kibuze kukura bibona candavuga ati nari nzi yuko kubera studio twari twakuye mu TV online ariko ndakora inguvu kugira hasubire mu TV online ndavuga tapu reka niruke muri audio ndayishira muri abanyamuyinga dushikikirane nkuko abandi bariko barabikora tuzotera imbere nkuko muri Sky Media tuvuga ati together we can fly and together is one nibaza umwongereza niwe yabivuze neza ati one day at a time ku bantu baheruka mu ndwi heze mutangure kuva kwisaha yo kuba tuvuye ku kirori twebwe kwisaha y'inyuma yo nga mutangure muhagendere muraza kubona byinshi bigiye bitandukanye nizera yuko mukurangiza novuga ati jewe nka GHA nezereje cyane nibikorwa biriko birakogwa n'abanyamuyinga n'imvukira zimuyinga no kuba hari abantu batahura ko umwuga w'umuntu ari umutunga kabisa rero nimba mwumva ndiko ndavuga nuko nanje kuvuga ivyo bintunzi nimba entrepreneur yagize ibi no kugira ngo ba papa du canke mama du nabone baronke kuko nabone barafise izindi ngabirano zatumye bisanga muri Sky kabisa ni kugira ngo producteur aboneke kuko urumva ko azi iwo atazi gufyonda piano mugabo yavuze ati hari abasanzwe bafise iyo myuga nabo bashikiye nabandi rero muri hanze muriko muradukurikirana hirya no hino abatanzania sikure murabizi yuko mu mateka bavuga ko ngara karakarere ko Burundi na cyane ko sino kwigwa bigaruka ko kumbure ariko abantu bitanzania mwogera igeza mu gatera intambwe mugashika muri viri muyinga gutyo nibaza ko bumva ikirundi kandi baracyumva cyane hari abagenzi bakunda kuboneka cyane ndafise abaririmbyi benshi bakora indirimbo kandi za qualité banifuza ama video baba bari mu makambi y'impunzi y'abakongomani bagenzi banje murabizi ko muri bafurere banje nimuze nubwo mwumva mvuga ikirundi nimuze baje ngaha bazahangora maze bibavuge ngo tuvuge igiswahili baje tunaongea sawa kabisa kandangize nibaza jewe ijambo kubera ko naje mu muji ndahasanga nye n'umuji ndakasubiza ijambo nye n'umuji reka mvuga ati naje gasonika rugi gasonika rugi kandi ndongera ndabashimire ngiye mvuga ati mwese mwadukurikiranye ni kwa kundi nyene nuko subscribe like na comment ku YouTube channel ya BG de la Capitale ndahubwira kari Facebook page ni BG de la Capitale yaba na Instagram ndetse no na platform za Sky Media nuko nyene canke se imbuga zose za RVR nuko nyene mu following hama je ndakunda cyane uyu mwaka wa 2024 dufise ibikorwa bikomeye cyane byinshi gose kandi dukeneye yuko tujana na afite talent gusa ni gutora inkweto tukabirukana Capitale arababona jewe murabona ko no kubera bawutsa kandi byo bavyize tuzoba duhari nta kibazo kabisa ariko legend wakunda cyane Jabress thank you bye